Ndasubiye kubaramutsa mwe banywanyi mukurikira imbonesha kure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV. Imbonesha kure imwe rudende idushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweko ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho ino mbonesha kure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV ibategurira amakuru ahambaye cane aba ari kuvugwa mu bisata bitandukanye, aho twibanda cane ku makuru aba ari kuvugwa ku gateka kazina muntu, aba ari kuvugwa mu butungane, aba ari kuvugwa mu cibano, aba ari kuvugwa ku mbuga ngurukana bumenyi, aba ari kuvugwa muri politike ndetse n'andi yose mutamenye mwaranyigejwe turatohoza amaze tukabashikiriza ido nido. Tubazaniye amakuru ahambaye cane kandi adahumuriza ari kuvugwa ku basoda b'u Burundi, aho abarenga 30 bahejeje kwicwa n'isanganya rikomeye cane ribereye mu ntara ya Cibitoki komine Mabayi, ariko amakuru adushikira akavuga ko iryo sanganya ryaba ryateguwe kuko biraboneka neza ko umutekano utifashe neza mw'ishamba rya Kibira. Akaba ariyo mpamvu abatari bake bemeza ko iryo sanganya ryateguwe. Hakaba n'amakuru avuga ko abarwanyi bamaze gushika mu gihugu c'u Burundi hose biteguriye guhindura intwaro ihari ya Perezida Evariste Ndayishimiye. Turaza kubigaruka ko mu idonido ry'amakuru aho tuza kubabwira iryo sanganya icyariteye ndetse n'amakuru ari kuvuga ko ryaba rifise aho rihuriye n'ibiriko biraba ngaha mu gihugu c'u Burundi. Turaza no kubabwira ku makuru ahambaye cane kandi adahumuriza ari kuvugwa mu ntara ya Gitega ahapfungiwe Generali Arengiyome Bunyoni, aho ibara rishobora kugwa umwanya uwari wose. Hakaba hari amakuru avuga ko agiye gusomerwa urubanza ariko ko byamaze guhera ko agiye gupfungwa ubuzima bwiwe bwose, ariko nanone hakaba hari akarwi k'abagenerali biganjemo abarwanye muri FTD bari gukora ibishoboka byose kugira ngo baburizemo umugambi wo gupfunga Bunyoni ibihe byose ufiswe na Perezida Evariste Ndayishimiye. Hari ibintu bitangaje kandi biteye ubwoba biriko birabera ku ibohero Igitega, nabyo nyine muraza kubimenya mu idonido ry'amakuru aho tuza kubashikiriza inkuru zitangaje kandi ziteye ubwoba, aho hatagize igihindutse mu kanya urubanza rwa General Bunyoni rusomwa. Abari hafi mudufashe gukurikirana, ariko amakuru tumaze kuronka ntahumuriza arerekana ko ibara rishobora kugwa umwanya uwari wose. Twanabateguriye n'andi makuru ahambaye cane ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho tuza kwibanda ku bihano byaciriwe abasoda b'u Burundi banze kurwana na M23. Hakaba hari amakuru avuga ko bagenzi babo bariko barategura kwihora kuri Perezida Evariste Ndayishimiye, uko biboneka neza ko abasoda b'u Burundi bahuye n'ingorane zikomeye cane kandi ko byose biri kugarukwe ka Perezida Evariste Ndayishimiye we ushaka gukorera amabi abarundi ataretse n'abasoda. Ni byinshi twabateguriye tugira ngo tubashikirize, wecu busabwa nta cindi nibukunda amakuru n'ibiganiro tudahwema gucisha kuno muyoboro wa YouTube Shiramatsiko TV. Ukaba utarapyonda kuri sabone pyondaho kugira ngo ko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba wa mbere mu gushikirwa nabyo. Mabayi habaye ibintu bikomeye cane kandi biteye ubwoba byerekana ko umutekano utifashe neza ngaha mu gihugu c'u Burundi. Reka tubanze tubabwire ku bihano bikomeye cane byafatiwe abasirikare b'u Burundi mbere yuko tuza kubaha inkuru ijanye n'ibiriko biraba mu gihugu c'u Burundi, cane cane aho tuza kwibanda ku biriko birabera mu gisoda c'u Burundi. Rutana ibihano biremereye ku basirikare banse kuja kugwana bafasha FARDC. Ibihano byo gupfungwa kuva ku myaka 22 gushika kuri 30 n'ihadabu iringana amadolari 500 y'amanyamerika byaraciriwe abasirikare 272 banse kuja gufasha FARDC kugwanya M23. Babiri mu bari bapfunzwe barejejwe. Abasirikare bashikanywe mu ibohero rikuru rya Rutana mu bumanuko bushira ubuseruko bw'u Burundi ku magendekerezo ya 18 ndetse na 23 Rusama guheze. Barungitsweyo bavuye mu mabohero atandukanye mu Burundi. Bari bavuye mu mabohero ya Rumonge umanuko bushira uburengero, Muyinga na Ngozi buraruko bushira ubuseruko, Muramvya na Ruyigi hagati no mu buseruko. Barengutse imbere ya sentare ya gisirikare mu Rutana. Urubanza rwabereye mu nzu y'amanama yari yatunganijwe ico nyine hagati y'uwa 18 n'uwa 22 Ruheshi mu biro bya Buramatari w'intara ya Rutana, bivugwa n'ababibonye.
kubw'amasoko mu gisagara mu gisirikare n'abegereye umuryango w'abapfungwa, abo baciriwe imanza bashizwe mu mirwi itatu. Umurwi wa mbere waciriwe gupfungwa imyaka 22, umurwi wa kabiri ugizwe n'abatuzopfungwa imyaka 25, mu gihe umurwi wa gatatu uzopfungwa imyaka 30. Iyo mirwi itatu itegerezwa kandi kuzoriha amadolari 500 y'amanyamerika. Mu mwanya wa mbere abo basirikare bagirijwe kugarariza icaha kimwe nico cahawe agaciro kuri abo basirikare ba FDNB banse kuja kugwana ku ruhande rw'igisirikare ca Kongo, ariko umucamanza yatubwiye ko twagirizwa kugarariza gusa. Ibyo nabyo ntibyumvikana kuko nta kugarariza kutagira integuro nyamwinshi, ndavyibaza. Niko bibonwa n'umwe mu bagirizwa avuga ko barenganijwe bikomeye cane. SOS Media Burundi ntiyashoboye kuronka ibiharuro nyirizina bigize buri murwi. Umupfungwa umwe niwe yariko arafashwa n'uwumuburanira ari mu murwi w'abapfungwa baciriwe gupfungwa imyaka 25. Abasirikare babiri barejejwe. Abo basirikare 222 barafise amahirwe yo kunguruza urubanza kuri iyi ngingo ya sentare ya mbere ya gisirikare yo mu Burundi. Uburundi na Kongo byarateye umukono ku masezerano atuma ingabo z'u Burundi zija gutabara muri Kongo hagati ya Nyakanga 2023 na 2024. Abasirikare benshi b'Abarundi harimwo intwazangabo ku nkuru barishwe mu ntara ya Nord Kivu mu buseruko bwa Kongo. Gushika ubu indongozi z'u Burundi ntiziragera ico zitangaje kuri urwo rubanza. Igisirikare c'u Burundi kirafise kandi abasirikare muri Kivu y'umanuko na Kivu y'uburaruko bakorera kuri ayo masezerano y'ibihugu bibiri. M23 n'umurwi wa kera w'abarwanyi b'Abatutsi wasubiriye gufata ibigwanisho mu mpera za 2021 wagiriza leta ya Kongo kuba itabahirije ibyo yiyemeje mu kwinjiza abagwanyi babo mu nzego. Indongozi za Kongo zemeza ko umurwi ushigikiwe n'u Rwanda, ibyo leta y'u Rwanda idahengeshanya guhakana yo ikiyagiriza indongozi za Kongo gukorana n'abakoze uhonyabwoko mu Rwanda FDLR mu kubaronsa imyambaro n'ibigwanisho mu ntumbero yo guhungabanya umutekano w'u Rwanda, kandi ibi akaba ari ibintu bishobora kugira ingaruka zikomeye cyane ku gihugu cy'u Rwanda. Akaba ariyo mpamvu indongozi zo mu Rwanda zigumya ziyamiriza abakora ayo mabi yo kwifatanya n'abasize bahekuye u Rwanda. Tukiri kuri iyo nkuru irebana n'ibiriko biravugwa mu gisirikare cy'u Burundi, tubabwire inkuru y'umubabaro kandi iteye ubwoba irebana n'isanganya ryabereye Mabayi. Abasoda b'Abarundi bashika 20 ndetse n'abarenga baraguye mu isanganya ry'ibarabara. Abasoda batari munsi ya 23 b'u Burundi baraguye mu isanganya ry'ibarabara, abashika 30 n'abarakomereka. Ibyo byabereye mu gace ka Manyana muri komine ya Mabayi, intara y'Ibitoki, uburaruko bushira uburengero bw'u Burundi, mu ijoro ryo kuwa Mungu. Abakomeretse bace bajanwa mu gisagara ca Bujumbura ku mugwa mukuru w'ubutunzi, ari naho hari ibitaro by'abasirikare. Iryo sanganya ryabereye kw'ibarabara inomero 10 mu gace kitwa Manyama, ni muri zone ya Buhororo muri komine ya Mabayi mu ntara y'Ibitoki. Nk'uko ababibonye babivuga, iyo modoka yari mu murongo muremure w'imiduga 10 y'igisoda c'u Burundi ica yatembagara mu ikorosi riteye ubwoba hafi isaha 5 z'ijoro. Abasoda 8 bace bacikana ubwo nyene, abandi 38 barakomereka. Iyo modoka ikaba yari yuzuye abasoda. Nk'uko bivugwa n'abasoda batashimye kwivuga izina, ayo makuru nyine avuga ko iyo modoka yaruhukiye mu manga itembagaye imetero zirenga 100. Imodoka ntiyafata ifiri neza kubera ko ari umumanuka muremure urimwo amakorosi menshi cyane hatabona neza. Umushoferi imodoka yaramwangiye, bikavugwa n'umusoda yarakomeretse gutyo mu ruhanga. Intwazangabo iri muri ako karere twavuganye yavuze ko abo basoda bari bagiye mu ishamba rinini rya Kibira gufasha abasanzweyo. Bibaye ngombwa ko babagombora. Abapfuye muri bari bakomeretse. Abahasize agatwe bashobora kuba benshi kurusha, twisunze amakuru twakuye mu bitaro bya Cibitoki, aho amakuru avayo avuga ko ibintu bikomeye cyane.
yemeza ko ahari abandi basoda 15 bandi bacikanye bari mu bakomeretse cane bariko baravurirwa muri ibyo bitaro by'intara. Abakuru mu gisoda babwiye SOS Media Burundi ko abapfuye n'abakomeretse baciye bajanwa i Bujumbura ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura. Amatohoza yakozwe n'Inyamiramabi yarerekanye ko iryo sanganya ryatewe n'uko imodoka yataye abarabara kubera ko umushoferi yariko aja ijyambere muri ako karere atari asanzwe azi. Ikorosi rya Manyama rirazwi ko ryama ryahitanye abantu, harahera amasanganya yica buri mwaka, ariko andi makuru nanone akemeza ko ibi bintu byateguwe ku rugero rukomeye cane kandi akaba ari ibintu bifiswemwo uruhara n'abategetsi bakomoka mu mugambwe uri ku butegetsi kuko hariko harabamo inyinyurana rikomeye cane. Turabandanya gutohoza amakuru arabana n'iryo sanganya, uko tumenya bishasha turajya tubashikiriza tunyuze ku n'umuyoboro wa YouTube Shiramatsiko TV. Amakuru yacu tubazibandirize Bujumbura aho hari umugabo atazwi irengero. Jean-Marie Bizimungu w'imyaka 30 yaranyurujwe kuwa 7 Ruheshi guheze mu gisagara c'ubudandaji Bujumbura. Ntaratorwa n'ubu aho apfungiwe, ntiharabwirwe umuryango wiwe kuva ico gihe. Abiwe bavuga ko abafise amakenga ku mutekano wiwe ko yaba yaranishwe. Igihe byaba Jean-Marie Bizimungu yari agiye ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura avuye mu ikomine yiwe y'amavukiro Igihanga mu ntara ya Bubanza mu burengero bw'u Burundi, kilometero bikeya uvuye mu gisagara c'ubudandaji. Ababibonye bavuga ko yanyurujwe n'abantu bambaye umwambaro w'igipolisi c'u Burundi. Abamwegereye bemeza bati ntituzi icatumye afatwa, ntituzi aho apfungiwe, niko bongerako kandi bakavuga ko ashobora kuba yaranishwe. Ivyikekwa amakuru ataratohozwa na SOS Media Burundi avuga ko inyuruzwa rya Bizimungu yoba rifitaniye isano n'urupfu rw'umugabo mw'ijoro ry'uwa 15 rushira wa 16 Rusama guheze muri quartier Karama mu buraruko bwa Bujumbura. Muri iryo joro Brice Irakoze yishwe n'umugwi w'abantu 5 byatangajwe n'umuvugizi w'igipolisi c'u Burundi mu mpera za Rusama. Pierre Nkurikiye yabwiye ibimenyeshamakuru bikorera mu Burundi ko yishwe yari avuye ku bitaro kuraba umukenyezi wiwe yaheruka kwibaruka, aho bamwe mu bagenzi biwe bitwa ko bariko baramufasha bamwica imodokari yiwe yari yapfuye. Urupfu rw'umuhagarikizi wiwe wo ku Bugeni rwaramuhangayikishije cane. Mbere ifoto yiwe yagumye ku rubuga rwiwe rwa WhatsApp, niko bashimangira. Jean-Marie Bizimungu yanyurujwe ari mw'ibarabara hafi y'ikibuga c'indege ca Bujumbura. Ababibonye bavuga ko ico gikorwa cakozwe n'abakozi b'igendereza. Ninde wundi yari kubyubahuka ku murango izuba ryaka hafi isaha 7 z'umuhingamo kw'ibarabara ry'abahita, niko amasoko yacu yibaza. Umugabo atazwi irengero n'umuforoma aba muri quartier mu Butakura mu buraruko bw'igisagara ca Bujumbura. Imvukira ya Gihanga yahora ajayo kugira ngo atunganye ibikorwa by'ubudandarwa rwiwe, afiseyo iduka ry'imiti. Kuva mu ntango z'umwaka abantu batari munsi y'abatanu baranyurujwe n'abantu bitwaje ibigwanisho bari mu bwambaro bw'igipolisi. SOS Media Burundi yamenye ko hari urutonde rurerure rw'abantu banyurujwe muri iyo zone yakazwemwo igitero c'abantu bitwaje ibigwanisho cahitanye abantu 9 harimwo umusirikare w'igihugu muri Ruhuhuma. Kubw'itangazo rya leta y'u Burundi, Jean-Marie Bizimungu yanyurujwe n'abantu 3 bambaye umwambaro w'igipolisi bari mu modokari y'igisivile. Kubw'ababibonye, amakuru adushikira akavuga ko ashobora kuba yaranishwe kubera ibibazo bitandukanye biri ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho ufashwe wese ahita yicwa. Makamba ibikorwa byahagaze kubera icikagurika riranze urugero ry'umuyaga nkuba. Intara ya Makamba umanuko bw'u Burundi co kimwe n'izindi ntara zo mu gihugu zimaze umwanya ifise ikibazo c'icika ry'umuyaga nkuba. Uruhombo ni runini kubw'abarongoye inganda za leta canke iz'abikorera ibyabo. Aha ni nk'amabanki, amashirahamwe yo kuziganya no kugurana hamwe n'ibitaro. Bamwe barongoye ubuzi bwa leta n'abikorera ibyabo bavuga ko batagihabwa umuyaga nkuba mu mwanya w'akazi. Ibitaro by'iyo ntara bikoresha miliyoni zirenga 19 z'amafaranga y'amarundi buri mu kwezi mu kugura ibitaro by'imashini yatsa umuriro.
Ibisata byose by'ibyo bitaro bikoresha ubuhinga bugezweho bigatuma ibikorwa bidakunda mu gihe ata muyagankuba uhari mu gihe ayo mafaranga atari yategekanijwe, niko umwe mu barongoye ibyo bitaro ashikiriza, agatomora ko iyo ntara itagira ibitaro. Ico kibazo ni naco kiri mu mabanki no mu mashirahamwe yo kugurana no kuziganya yo mu makomine yose agize iyo ntara. Abakiriya baza gutora amafaranga canke bakayazanye bashobora kumara umunsi wose barindiriye umuyagankuba kugira ngo batunganirizwe, ariko bikaba iby'ubusa. N'amashirahamwe yo gutumatumanako amakuru avuga ko yakozweko, amatelefoni ntagikora, ntituronka ibitoro byatsa umuyagankuba, bigahungabanya ibikorwa byacu. Abakiriya bacu nabo bakababara, bisigurwa n'umwe mu ndongozi za rimwe muri ayo mashirahamwe yo gutumatumanako amakuru. Regideso, ishirahamwe rya leta ritanga umuyagankuba n'amazi, ntirengeshanya gutangaza ko icikagurika ry'umuyagankuba rigiye guhagarara. Ibyo umuyobozi mukuru yayo akaba aheruka kubisubiramwo, yemeza ati ntawuzosubira kuvuga icikagurika ry'umuyagankuba mu ndwi zibiri. Bamwe mu bashingamateka basabye Majoro Jean Albert Maniragomba kutazosubira kugira ico ashikirije kuri izo ngorane kiretse azi neza ko zatoye umuti, kugira ngo yirinde gufatwa nk'umubeshi kubera amakosa amaze iminsi akoresha abarundi. Twari twababwiye ko Igitega ibintu bikomeye cane. Igitega atagihindutse mu kanya urubanza rwa General Bunyoni rurasomwa. Abari hafi mudufashe gukurikirana, ariko amakuru adushikira akaba yemeza ko ibintu bitoroshe na gatoya, kuko inzego z'umutekano zapanuye cyane, aho haje abasoda batari bake ndetse n'abapolisi baturutse ku kirimba c'umukuru w'igihugu. Hakaba hari n'amakuru avuga ko ibintu bishobora guhinduka nyuma y'aho Bunyoni azaba asomewe agapfungwa ubuzima bwiwe bwose, ariko benshi bakemeza ko Ndayishimiye ikosa yakora ari ukuguma kumufunga, ariko nanone no kumufungura nabyo akaba ari ikibazo gikomeye cyane kuri we, kuko birashobora kumugiraho ingaruka zikomeye cyane. Mu kanya kari buze turaza tubaha amakuru y'ibyavuye ndetse n'ibyo basomye muri urwo rubanza rwa Bunyoni, dore ko dufiseho yo umurwi utari muto wamenyesha amakuru bariko baradukurikirana ibiriko biraberayo, ndetse n'ibikorwa bitandukanye biriko birakorwa n'abategetsi batandukanye ngaho mu ntara ya Gitega, aho bafise ubwoba bwo gusoma ko Bunyoni yongeye gupfungwa ubuzima bwe bwose. Turabigaruka ko mu idonido ry'amakuru yacu, hanyuma wecu ubusabwa nta kindi ni ukubana natwe umwanya ku mwanya, kugira ngo ko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba uwa mbere mu gushikirwa nabyo. Ukande kuri sabone niba utarakandaho, ndetse unakoreshe ya kugira ngo abatari bake bamenye amakuru ahambaye cyane aba ariko aravugwa mu Burundi ndetse no mu karere u Burundi buherereyemo. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije.